n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose ngaha kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Muri uyu mugoroba abanywanyi bacu nabahaye kaza aho muherereye hose, abenshi badukurikira bari mu ntara zitandukanye no mu bisagara bigize igihugu c'u Burundi, bari mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Ntimuze gucikwa n'aya makuru araza kwibanda kwisakwa ry'amazu wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Hari ikete rero ryasohowe na Sylvestre Nyandwi, ramuzi n'umushikirizamanza wa Repubulika y'u Burundi, yasohoye ikete kuri uyu w'Imana. Yawusohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu hakekwa kuba harimwo ibifyovya vy'amafaranga menshi. Muraza gukurikira byinshi byabaye muri iryo sakwa ku ngo ziherereye mu Gasekebuye ndetse no mu ntara ya Rutana. Izo zose ni iz'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Mukaza kumviriza ivyavuyemwo ndetse n'ibindi bidasanzwe vyoba vyabaye muri iryo sakwa, dore ko hari hategetswe ko imiryango yose yinjira mu vyumba vy'izo nzu isiturwa ku nguvu. Ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Ndabahaye kaze. Igipolisi c'u Burundi n'igendereza vyazindutse bisaka ku ngo z'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Izo nyubakwa ziri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko. Ubushikirizamanza kizigenza wa Repubulika niwe yasohoye umutahe wo kuhasaka, yikeka ko hoba habitseyo amafaranga menshi cane. Kuva mu gaturuturu kuri uyu wa mbere, apolisi benshi babonetse ku rugo rw'ahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni, ruri ku musozi wa Rongero muri komine n'intara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Nkuko rero abahaba boba batanze ayo makuru. No ku wundi muhana wiwe asanzwe aba mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura vyari uko nyene, uri muri quartier ya Gasekebuye mu bumanuko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Apolisi isinzi bazundikiye ku muhana uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi boba babishikirije. Masoko yacu yibaza ko abaroye kuri urwo rugo hoba harimwo abo mu biro bikuru vy'iperereza. Mu Rutana inzu yakozwe ko isakwa iri ku musozi wa Rongero, ni mu kibanza kinini cane kirimwo n'ibibuga vy'inkino, kiretse imfunguruzo zo ku muryango mukuru w'urwinjiro zifuswe n'umwana w'umukobwa akora. Harundi rufunguruzo na rumwe abapolisi basanzeho igihe bashaka kugurura inzugi. Mushikirizamanza kizigenza Repubulika Sylvestre Nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone ko izo nzugi zibomogwa. Mutahe utegeka isakwa ry'amazu y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi wasohowe mw'ijoro ryo kuri uyu w'Imana nk'uko amasoko yacu yabishikirije. Sylvestre Nyandwi yawusohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu akekwa kuba harimwo ibifyovya vy'amafaranga menshi. Ibijanye n'ababika amafaranga mu mazu na Perezida Evariste Ndayishimiye amaze imisi avyijogota. Mu kwezi kwa gatatu guheze ho yagabishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'Uburundi bagasigara muri kabaza. Aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkeguzamateka bikoranye. Ijwi rya Amerika naryo ryagize ico rivuga kuri iyi nkuru, ryavuze ko ryashatse kumenya niba iri sakwa ryofatwa nko guhagurukira abarya ibiturire bo ku nzego zo hejuru no kurwanya ukuduhana mu Burundi nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyiyemeje akija ku butegetsi muri 2020, maze rihamagara umunyamategeko Dieudonné Bashirahishize akurikirana ibibazo vy'u Burundi kuva kiri umunani z'abanyeshuri ba kaminuza. Maître Bashirahishize avuga ko icangombwa ari ukubahiriza amategeko kuri bose. Makuru iryo radio Ijwi rya Amerika ryamenye ariko ritabashije gutohoza neza nuko igihe abapolisi n'abakozi bigendereza baja mu Gasekebuye ka Bujumbura Alain Guillaume Bunyoni atarahari.
ariko amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano akaba yemereye ijwi rya Amerika ko by'ayo masoko yemeza ko ku rugo rwe hasigaye abamucungera imparurwa. Mu ntango z'ukwa cenda mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 niho umukuru w'igihugu yasaba inama nshingamateka kumerera gusubiriza giturumbuka mu bushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bari bamaranye imyaka 2 gusubiriza Gervais Ndirakobuca bari babisikanye ku mwanya w'ubushikiranganji bw'umutekano. Nta mvugo zigeze zitangwa n'ibiro vya Perezida Ndayishimiye, gusa iminsi mike iri imbere yaho harumvikana mu mvugo z'abo bagabo babiri imvugo ifobetse yo guterana amajambo. Mbere umukenyezi wa Bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizwa ari kumwe n'umugabo atanga ishikanwa ry'ishimwe agira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'Imana, umutware wanje yari umuminisitiri none ubu n'umushikiranganji wa mbere, n'ibiri imbere turavyizeye. Umugore wa Alain Guillaume Bunyoni akaba yarabivuze amwenyura cane. Murumvireza rero uko vyari vyifashe mw'isakwa ry'ingo za Alain Guillaume Bunyoni yoba yahagurukiwe, ndetse umutahe wo kubikora bikaba watanzwe n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika ni Sylvestre Nyandwi, yanategetse ko inzugi zose zibomorwa. Ugira ico ushikiriza kuri aya makuru ya Alain Guillaume Bunyoni. Yandi makuru hariko haravugwa cane mu gisata ca politike n'ivyashikirijwe na Agathon Rwasa, yemeje ko leta y'u Burundi ifise umugambi wo gufuta umugambwe CNL burundu. Umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi wemeza ko leta y'ico gihugu ifise umugambi wo kuwufuta Burundi. Umushingamateka Agathon Rwasa atwara uwo mugambwe akaba atanga n'uburiro butandukanye burimwo amakoraniro yawo yemeza ko aburizwamwo n'ibigirankana. Akarero ka hafi Rwasa yahaye ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye bagiranye n'umumenyeshamakuru Diane Nininahazwe ni akikoraniro ryari kuba ku musi wa gatanu w'indwi iheze. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwasibije iryo koraniro bivuye ku ikete ryarimwo agakosa gato. CNL isanga kosa bahuye ryari ryoroshe guhubura kwanka ko iryo koraniro riba. Uwo mugambwe ukavuga ko ari ukuburabuzwa. Mu kirico kiganiro rero Agathon Rwasa yagize nico avuga kandi ko no ku kibazo c'ubutunzi mu Burundi yagarutse ku majambo amaze imisi avugwa na bamwe mu bategetsi b'u Burundi, aho bemeza ko ata Murundi akenye, bakavuga ko Uburundi buri mu bihugu bitunze. Ku bwa Agathon Rwasa bavuga ko Uburundi butunze kandi ata Murundi akenye, n'ababibona ivyo bafise bakibaza ko bose ari abahiriwe nkabo. Niko rero Agathon Rwasa yoba ashikirije. Mu bindi biriko bivugwa cane, uruja n'uruza rwarahungabanye mw'ibarabara ry'icenda rica muri quartier ya Buterere ya mbere kubwo umwuzure w'uruzi rwa Kinyankonge ya kabiri rwaseseye muri iryo barabara. Imvura yaguye ijoro ryose rishira ku w'Imana gerekezo ya 16 ukwezi kwa kane, ikaba yabandanije gushika ku mutaga, yatumye hatera umwuzure uturutse ku ruzi Kinyankonge ya kabiri rwapomokeye mw'ibarabara ry'icenda rya Buterere ya mbere. Kubwo abanyagihugu ba muri iryo barabara bagira bati uruhombo ni runini kuri uyu munsi kuko twashoye no kugurura amazu y'ubudandaji yegereye aho hantu habaye umwuzure. Imodoka zimwe twabonye zirengwa n'amazi zikazima zigeze hagati, bikaba ngombwa ko bazisunika, izindi nazo zahusha ibarabara zigakorokera mu mifurege. Ubwo barongoye quartier ya mbere ya Buterere ngo iyo ngorane y'umwuzure iterwa n'umuvo muto utwara amazi ya Kinyankonge ya kabiri, kandi ari uruzi rwakira amazi menshi harimwo n'ayaturuka mu Carama, mu Gatunguru no ku Mubone. Bavuga yuko ico kibazo bamaze kugishikiriza ku nzego zo hejuru. Mbere abo mu biro vy'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi bakaba barigeze kugendera ico kibanza bazananye n'abagira neza. Ico gihe bemeye yuko biteguye gufashwa mw'isanurwa
y'uwo muvo usoza amazi ya Kinyankonge ya kabiri. Iryo barabara ry'icenda muri karitsiye ya Buterere ya mbere ari ryo rikuru muri zone Buterere rya kaburimbo rigana ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Amakengane menshi yuko ibintu bishobora no kunyuka mu gihe imvura yasubiye kurara iragwa ijoro ryose rishira ku wa mbere igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi 2023 turimwo. Niyo yandi makuru ariko aravugwa cane muri uyu umwanya. Hari ayandi makuru havugwa cane mu gisata c'ubudandaji ngikena ry'ibinyobwa vya Braludi n'akamaramaza kuzimana umutama agafurusana. Mwaramutse nezwa, nitwa Cezari mva mu ntara yo hagati mu gihugu. Ndabivuze n'agashavu kenshi kubera ibintu nabonye mu mwaramo uheze igihe nari nitavye urubanza rw'ubugeni. Musanzwe mubizi ko mu manza z'ubugeni baratanga amajambo bakazimana urukanywa. Iyo bene urubanza ari abakezwa rugo urubanza rurangwamwo imitobe ariyo amafanta. Ivyo nabonye kuri uyu wa gatandatu rero vyansizemwo imvune n'agashavu. Murashobora kwibaza urubanza rutagira ikinyobwa na kimwe ca Braludi kwakiriza abantu akanyobwa k'abana nka embe. Aha simvuze ingene ku meza z'abatama ba mwana bari bajanye furuzana isanzwe ihingurirwa aho muri Tanzania ugasanga agacupa itekeyemwo kahobaganye kubera atamenyereye ingene kanyobwa. Ikibabaje ca byose ni ukuntu urubanza ruheze batitwararika gukura turya ducupa nka kurya bokura ibidaje kuko ngo baraheza bagaterera aho abandi bakatujana bakarabiyubata basukuye isare bakazopfaho badusunundiye kandi muzi neza ko tutabura. Nosaba leta n'abo vyega bose kwitwarika kugira ibinyobwa vya Braludi bisubire biboneka kuri kwamye kuko uretse ko ibidukikije bizohatikirira imanza zizota akanovera bukebuke bivanye n'ibinyobwa bikoreshwa muri izo manza. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko twabanye umunsi wose. Ntimuze gucikwa n'andi makuru uzoshikiriza mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri n'umunsi wose. Mbasabe kugira mu fyonde kuri subscribe canke sabona. Imana ibarinde.